kumubwira kameramera wanyu aegere nyuma gatoya ndamwereke ikintu kizogwanyishwa hapana majambo. Usimuone ule anapendeza asikutishe. Iyo ndirimbo imaze imyaka 20. Sasa la komedi natwe dukundane umuririmbyi akagira giteramo tugende twese tumufashe tumusupporting nanje umusingagira giteramo musupporting tugire ama subscribe turondere ndirimbo z'abarundi ku ma YouTube tugire ama subscribe uzobona bagya ama manager bazoturondera kandi bazoshira uburyo bwinshi mutwebwe abandi barabihevye nanje ari gihe narabihevye nca ndagenda kudandaza makayabo me mugabo kwanza byahereye narahombye mugabo batu banarikura madeni nikahomba lakini bure bufaida budogo nje ndabwira none unihombelelelo te reka nanje nsubire ngosore basi clip nje ndasaba abantu basi sponsor muni cange maze ababa bidondine mvuga ari abantu mukundana ku marezo sosio ukamupanga bidondine me abantu benshi ko barazi je mfise umugore umwe mama kwiye kabisa turavyana abana bane turagize na mariage burya buntu bucucu burya nubu bidondine umuntu aravuga bubidondine witi seti sisi burya nibo ku maroze sosio gusa manager anapita nasikia nguvu atakamata vitu vyake abitie kwangu tunapondana sisi kwa sisi hatusapotiani tunasemana vibaya na ndio maana muziki hausongi mbele nyumba yenye iko ndani vurugwa haiwezi kuwevuliwe. Kunzi ba East Kingdom TV uno munsi twabazaniye umuntu musanze mumenyereye umuntu amazi imisa ariko arabica bigacika umuntu uvuga ko ari umuntu legend mu muziki w'u Burundi kandi akiri ko arakora neza afite ibikorwa byinshi akora ariko reka byinshi muraza kuvyumvira mu kiyago tugomba tugire ngaha amasinzi yuko biza gushoboka ku bantu batigumya mu gutwenga kandi ndazi yuko gutwenza navyone abishoboye hama ntimwibagire kugira like share hama subscribe cyane kugira mukomeze kuguma muronka ibintu bishasha tubashiriyeko hama imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu twagomba tubanze kwanza tumusabe idondore naho musanze mu muzi bamwe. Hello. Yeah, Mr. Nitwa Generencha Bidondo aka Bidondo Love. Yeah, Bidondo Love ni jambere tukuronse kuri TV yacu hama ndibaza urafise ibintu byinshi uza kuduha canke kutubwira bitandukanye n'ivyo ayandi ma TV online menshi tumenyereye canke ama radio twamatumva mu biganiro vyawe utarashiramo canke utaravuga. Ya mbo kenshi ifoke ndamenye TV itwa gute kuko namaze kubonye ama TV menshi murashobora kumbwira izina y'TV nkuko twabivuze ubwa mbere muri intro twavuze yuko TV yacitwa East Kingdom TV kandi si jambere yumvise ariko tugusabe gato ugisubiremo. Ya East Kingdom TV East Kingdom TV ya ndashimiye nanje kunyakira neza ya merci beaucoup. Bidondo Love reka twinjire cyane mu kiganiro uheruka gusohora video zishika kuri 3 mbega ushobora mbo tugerageje kugaruka ni ibintu byakoroheye birakorohera ko nzi benshi na video imwe kenshi usange basaba ibintu birebire gose bo amfese ndafisa abantu baramfasha n'aba producteur banje baramfasha baragabanya uburyo kuko narigeze igihe kinini ya sinasohora video hanyuma nca ndagenda mu ba producteur banje nca ndabasaba ku buryo mfise baca bamfasha ari mu producteur wanje wa mbere natanguye gutelefona itwa Kamaro mbona aramurondeye ndibaza ko akora ku TV muramuzi harundi itwa Popsi nabandi baitwa Masadi nca ndababwira James ikintu nshaka gusohora kuko abafanzi banje bariko bararira mbona nca ndatora indirimbo 3 zikomeye indirimbo nkunda nzazishira hajya tuca dukorera uburyo ndibaza ko ebwana zagenze neza.
Tugerageje kuraba no mu bindi bintu wagiye urapostinga hari abantu bamwe twagiye turabona no kuri afishe bajya baraba managere bawe canke bafise ico baba baraterereye muri ivyo bikorwa ari kurakora. Urabona abantu bavuga umuntu nashobora kukora ibintu, yani mtu hawezi kuwa na kidole kimoja hakivunji chawa. Ngiye gukora ibintu ari abantu bagenzi gusa, saba manager ba sponsor babaita ba sponsor, kuko manager ni umukozi wawe, bajya babaita ba sponsor. Nshobora gusaba kubandikira keti bakanyishura, umuntu ugasanga anyishura hamwe harimo 100, undi 50, undi 100, bivana nk'umuntu akwishura. Nanje ubu buryo ngabushira hafi ngaraba kuntu ngora, kuko sinshobora gukora je nyene, kandi ubu ndiko ndarondera abandi ba sponsor kuko mfise ibikorwa biri mu mutwe kubisohora bikeneye uburyo. Mbo tugerageje kuraba uko uheruka gukora muri ico gihe giheze, ubu twitega izindi video zindi nshasha kandi zigera kuri kijya gitigiri nyene canke ubu ufise indi system nshasha ugomba ukoresha? Zigya nasore zitatu, kuko naramaze igihe kimyaka myinshi sindasore video, naramaze igihe cy'imyaka 3 sindasore video nini. Nico gituma abafans ngiye kuri scene kuririmba bari bakeneye ibintu bishasha. Nico gituma nari nagomba kugira ngo ndagira ikintu cyiza kugira ngo abafanzi banje babone surprise, kuko sinshobora gusora imwe yonyene muri concert cange muri kingaririmba indirimbo yenyene. Yani wafanzi walikuwa wananikumbuka sana, ndo maana niwapiga surprise ya nyimbo 3. Mbo tugerageje guharura muri no mwanya wabugeze kuri video zingahe? Kuri YouTube yanje ari video nyinshi zigeze nga 80 kuva natanguye kuririmba. Video clip apana ngo ubuntu bw'ubulyrics cyangwa ubundi buntu warakoze, ariko video clip ikoze. Video clip ikoze mfise album 2. Album ya mbere narasore 12 clip, album ya kabiri 12, ubu ndiko anyuma nca ndongera ko clip 3, ubu mfise nga 28 video zikuye kabisa, video ngunda ni 28. Zose ziri kuri channel ya? Zose ziri kuri channel. Mubo ari kuri channel umuntu arashira utundu tuntu si tu video, lakini utundu tuntu tubujanja tu umuntu agashira kugira ngo aronge ma views, abantu bose barabizi. None tugerageje kuraba mu bihe biri imbere wewe mu muziki wawe, kuko hajya umuntu buri mwaka agenda araba update, wobona ko bidondo muziki wiwe azoba ari kugwego uruhe bitandukanye n'ibihe byose ibihe byoba byaraciye inyuma? Urabona umuziki wo ngaha nico gituma nanje ndagira ama comedy, ngagira ibintu by'ubujanja, kuko umuziki wo ngaha na buryo bwinshi ufise, ariko turagerageza gukora kandi turabandanya. Ndibaza ko mu ba legend turi batatu dusigaye turiko turakora, ndibaza ko arimwe mo Fariasi, Lolilo n'abandi ndibaza ko ni batatu cange batano sinzi mu ba legend abaririmbyi ba kera, kuko abandi barabihevye, nanje ari gihe narabihevye nca ndagenda kudandaza makayabo me mugabo kwanza byahereye narahombye mugabo batu banakula madeni nikahomba, lakini bure bufaida budogo nje ndabwira none unihombelelelo te reka nanje nsubire ngosore basi clip nje ndasaba abantu basi sponsor muni change mazee. Ao pesa zote zimeisha mwa bidondine, simesema kama ni 9 au ni 10. Baba bidondine mvuga ari abantu mukundana ku marezo sosio ukamupanga bidondine, me abantu benshi ko barazi je mfise umugore umwe mama kwiye kabisa, turavyana abana bane, turagize na mariage. Burya buntu bucucu burya n'ubu bidondine umuntu aravuga bubidodo bidondine witi seti sisi burya nibo ku marezo sosio gusa kugira ngo ebona. Ndibaza ko urabona Jens abantu nzi ni nef, ari undi tuzi umukobwa umwe me ugasanga muri telefone yiwe ari 40 me uyo na abajya 40 ni bale bakujifijika fichika. Sasa mimi niko msanii nikitembea tu na kademo hata clip nikikaita tu sheri basi bashaka patia binya bidondini probleme. Mbona mu ma concert yawe kenshi turakunda kubona mu abakobwa
kandi abakobwa vraiment n'abantu bariko baranatamba birekuranye nemwe biteye ubwoba dukeneye kumenya ingene ubigenza kuko umengo abandi birabagora gose kugira bashobore ushobore kubaronka canke ufise ahantu nyene aka groupe kabo nyene. Je kenshi ndakunda badada kuko badada n'abamama biwacu nibona batuvyaye mbo araba femme libre barikorera araba femme libre bagiye mu bintu barakora ibintu byinshi urabona nico gituma jewe ngiye gukora concert kwanza avant tout indirimbo zanje ni indirimbo zo kudundadunda ziga ndirimbo zanje mfise style ya Koffi Olomide urabona abakongomani bakunda gukoresha abakobwa sivyo bakunda gukoresha abakobwa nanje ndirimbo zanje zikudundadunda zikeneye abakobwa bo gutamba bisuso Mbombabarire ni Bienfima ariko aragira induru we Bienfima toka kule nabisema mu interview urabona n'umuntu yaje ko nuko sasa anyuma urabona jewe ngo ndabakobwa mu ndirimbo ziwanje kuko indirimbo ziwanje niziga zikikongomani zikunda abantu batamba abantu bafise ibisusu ziga kujya nene kwa Koffi Olomide chamukwale mama pesa mbongo lwa urabona abakugwa baratamba n'abandi batamba anachukua anaweka bijya nyene by'igiswahili style africain mugabo ugasanga indirimbo zanje ni style africain mugas iyo style africain ikintu abakogwa barazi gutamba abakogwa je m'excuse urabona baratanguye ku telefone aba danseurs attendez les danseurs attendez urabona nuko nyene bigenda nico gituma ndakunda abakogwa mu ndirimbo ziwanje ndabariha bakaza bagatamba nabo baronga ibugyo arundi akunda gutambisha abadansere me kenshi jewe ndakunda gutambisha abakogwa nare bajya bose tugerageje kuraba nari muri atambisha bari munsi y'ababiri canke batatu raronka uburyo bahereza canke wateguye igiteramo niwe muwa mwabivuganye mbo kenshi ndambo sio wateguye igiteramo ni jewe manager wanje nshobora kumuramusa karibu namuramuse kabisa uyu aje kumfasha n'umanager wanje avuye muri Canada turi kumwe yaremeye kuri indirimbo imwe ya Bidondo kuri Bantu Boy uraziko indirimbo irazimbye ni 150 yatanze aka Bidondo ya WhatsApp niga yes yemeye kuri indirimbo n'umanager wanje ndamukunda manager merci beaucoup mbo kenshi ugasanga ni je ndabakeneye kwe ni je ndakeneye gutamba n'abakogwa kuko indirimbo abakogwa nishugwe ushire mu ndirimbo abakogwa iyo ndirimbo izokundwa n'abantu bose ya bo ngerageje kugaruka mu muziki mbo abaririmbyi benshi muri no minsi bararira bavuga ngo bakeneye ama management canke bakarira bavuga ngo ama societe canke ibindi bintu ngo ntashira amahera mu muziki kuri wewe ubona ari kihe kibuze kugira ayo ma societe canke ibyo byose bidoga kugira ntibishobore gukunda kuri jewe singorane yabage aba manager singorane aba sponsor ingorane ni yatwege abaririmbyi bo mu Burundi ikintu cyambere nshaka kubabwira abaririmbyi dukundane tugiri kitu alliance tumaze gukundana tureke hypocrisie dukundane bya vrai nabo bazodukunda kandi bazoturondera kuko bamaze kubona unayua kama we mzazi ukiona watoto wanapendana wanasaidizana wanachangia fasi moja na wote asema acha nitie pesa zangu mwao lakini ukisikia Fariasi alikuwa aratuka Loriro alikuwa aratuka Bidondo alikuwa aratuka Satbi alikuwa aratuka Naka usema aba batu bakona desordre nikitia mapesa zangu humo zitaribika bure hazitabasaidia kitu lakini nashaka kubabwira abaririmbyi tureke hypocrisie dukundane baga bose banyarwanda ba Tom Crazy ba Diamond banani barakundana ba Tanzania barakunda ibyiwabo barakundana nico gituma baratera imbere natwe dukundane umuririmbyi akagira giteramo tugende twese tumufashe tumusupporting nanje umusingagira giteramo mu supporting tugire ama subscribe turondere indirimbo z'abarundi ku ma YouTube tugire ama subscribe uzobona bagya ama manager bazoturondera kandi bazoshira uburyo bwinshi mutwege bo hari kibazo kenshi nkunda kubaza abaririmbyi nawe ndibaza ko nokikubaza mbega wewe nk'umuririmbyi ni gute ushobora kugira umuziki wawe
ukwinjiririze uburyo canke kugira manager wiwawe ashobore kubona yuko wewe umuziki wiwawe ushobora kumwinjiriza amahera. Je ndibaza ko aho ndafise ikindi kintu nza kumera nk'uvuga ko anatanda ko wishura. Namaze kubabwira kenshi turasubire mu kujya nyene gukundana kuko manager kazi ndiko ndashaka kuweza manager ni umukozi, manager ni umukozi wawe, sponsor niyo umuntu ashire buryo ndo sponsor aragwi sponsor nawe ukamugirira ibintu kugira ngo ahunguke iyo sponsor. Manager ni umukozi, ni umuntu ukoresha. Ubwo manager kugira ngo aze kugukorera ifoke abone we uri seriye ba manager barahari ngaha kenshi ngaha ibintu bya management kama management kuno babivuga mumba parireke urwo ni urugimi rw'abazungu je sinarumenyereye neza management mbona uronse sponsor n'aba management baraboneka. Management gukya ngo ngamwebwe ngatwege aha muri ko mura management kiko ibi bintu niko ndavuga abantu bakabibona indirimbo zanje bakagenda kurondera deja in management ni umuntu agufasha kugira ngo ibintu byawe bimenyekane, kukurondera isoko mu bintu byawe, kurondera aba manager, kurondera aba sponsor, ndio management ya Nanje ikintu nagomba kumera nk'ushirako nka commentaire muri ivyo nyene urana hajya bavuga ngo umuntu afasha cyangwa Imana ifasha uyifashije. Je ndibaza ko kenshi abaririmbyi ikibazo usanga bafise nuko bwa mbere na mbere no mu kurondera ama management badashobora umva bataronka ingene bosigurira iyo management kuko hajya umuntu ugira gufasha araraba ati uyu muntu nzomukurako ugira we manager wawe wowe uri cyashara ciyo eske uyu muntu nzomukurako inyungu gute. Navuga ngira habura ukuntu abaririmbyi nabo bashobora gutahura uko bogira business umuziki wabo. Sinzi ko nawe hari ikindi gishasha ushobora kuvuga canke kumbure nimba ufise ikindi cyumviro woshikira. Inyungu zirahari kutwebwe. Ibaze umusani wo ngaha mu Burundi ndibaza ko abe underground concert ya nyuma agagitera mu kanyuma mu kakabari gasanzwe ko ku Rugombo ashobora gukorera 500 cyangwa 300,000 none ukorera ayo mahera urashobora kuriha aba dancer 1,000 management agatura 1,000 mukabika 1,000 ne amajana 2 bikagufasha sivyo hari nyungu ariko ikintu kisubiremo barajya ba manager baratwanga kuko barabona ko twegwe nyene dufise inzigo nidukundana. Umuntu ujya manager aze kugufasha akakubwira ibintu akabona abandi bacha baguponda unasaidia ule ni bono ungekamata hata huyu unasikia. Lakini manager akikuwa na wewe au uge sponsor akikuwa na wewe wanasema manager waronse umuririmbyi mwiza kweli bidondo arareba si wakinitapa ule manager anapata nasikia nguvu atakamata vitu vyake abitie kwangu. Tunapondana sisi kwa sisi, hatusapotiani, tunasemana vibaya na ndio maana muziki hausongi mbele. Nyumba yenye iko ndani vurugwa haiwezi kuevuliwe. Tuache hipokrisi ni mbaya. Tupendane vya roho. Tunaanza tukashwana ku marezo sosio juu ya kike, lakini sasa bo sio kike tena. Bacha batangura kubishira ku mutima si kike. Umuntu araguponda bya vrai. Kuriko genda umponde kuri rezo sosio bantu bazomenya ko ni kike, lakini bya vrai fulani unamujua ule achana unatamupa franga zote anakatala. Unaona sasa hiyo ni fo. Kenshi ndakunda kubona abaririmbyi bamwe barekrama ngo kanaka ntiyampostinze kandi nasohoye igikogwa cyangwa giri we bidondo wewe nawe urafise uhora hari abaririmbyi uhora ufasha ukavuga ati uko yagize ikintu kanaka reka ndamusupportinge muri ubwo buryo kumbura umwe wese support ugira igikogwa gishike kure ndazi we hari abafansi biwawe nundi muntu kumbure kanaka afise abafansi biwiwe ivyo nawe urafise ico robikora. Jewe nari namaze kubona naragize lancement na ndibaza ko abaririmbyi bose bonga mu Burundi nabamagaye kugira ngo barabe ikikogwa nakoze cyo video zitatu directement narateguye intebe narateguye n'ifana. Ndibaza ko aje abaririmbyi babiri nabonye Blenfima Champagne na Godinem abandi sinababonye kandi nabaye invitation sivyo abo nyene niyo bagize ikintu
je ndabapostinga vraiment Champagne Benfima na Godinemo no baririmbyi nabonye abandi sinababonye mvuga abo nabonye kandi naragize publicité kwinjirani ku buntu sinzi gituma bataje. Je ndibaza ko abaririmbyi bamwe bakwiye kuza barikebuka bakamenya ko umuririmbyi umwe ateye imbere agashika kure ni igihugu cyose kiba giteye imbere kandi abayugura inzi abandi. Hama imbere ko turangiza ikiganiro cyacu nagira mbaze Bidondo, umaze iminsi postinga amakomedi ya Wakalight, tubona hari ko logo ya Wakalight, entre yawe na Wakalight hari kibazo ikihe kumengo byari bikwiye kuja kuri Wakalight? Ico kibazo kontra yaraheze, hanyuma tuca tuvugana na kese bya Brinch ndamubwira zijya every zanje narakoze ndazigusavye ndazipostinga ku channel wanje kuko iyi channel yarayigurishije nundi muntu yabakizwa nibashobora kubigumirayo ibintu by'abakizwa bikagumana amakomedi bikavangana n'ama gospel baca batashaka kubifuta. Nico gituma nabimusavye akesi ndabishire kuri channel yanje abantu bakeneye amakomedi bashobora kugenda kuri Generation Bidondo basubscribe bazobona amakomedi yose namaze kukina n'ayandi mashasha yariyengage. Yego bijya ntibirimo mu bintu bishobora gutuma umengo mu muziki nta nguvu kandi basubira kuguha kuko umengo channel yawe nta tandukaniro ririho kuko tukuzi cyane nk'umunyamuziki umva muri comedy naho umengo bivangavanga nyumengo hari ikintu kica kimera nkikitaboneka neza. Ashobora kumubwira kameramera wanyu aegere nyuma gatoya ndamwereke ikintu kizogwanyishwa hapana majambo. Usimuone ule anapendeza asigutishe. Iyo ndirimbo imaze imyaka 20. Sasa la comédie musicale ariko si comédie. Natanguye comédie kuva kera ariko ari abantu baje bakambwira zijya comédie zawe zishire mu tuntu tu théâtre twa 15 minutes 30 minutes kugira uronge watch timing kuri YouTube kugira ngo uzo uronga amahera menshi. None nagira umuziki wawe nta platform nimwe imbere ko turangiza iganiro nta platform nimwe yo biriho muri zijya zigura umuziki cyangwa zidandaza umuziki yo biriko? YouTube yanje radandaza umuziki iga YouTube na indirimbo zawe hari andi ma platform atari YouTube adandaza umuziki nta cyangwa ntabwo uravyiyumvira no kubivugana n'aba manager ba? Ndavyiga sinara prepare neza ariko ndadandaza kuri YouTube yonyene. Na amakomedi twadandaze na kese kontra yaraheze ubu ndiko ndadandariza ku channel yanje ya. Imbere ko turangiza ikiganiro Bidondo muri uno mwanya ariko ategura iki bamwitegeko iki kugira abe baragenda kuba baragira subscribe kuri channel yawe? Ndagomba ndababwire nakufumania mindo naomba msamaha, unakosa lakini magoti napiga mimi, kilichoniacha nifanye hivyo ni juu napenda kukuacha sizani miungine, najipitisha nikuone mami, kumbe si barabara natafuta we chuchu, sijapiga magoti kwa mama kwako napiga ya wagwani. Iyo ndirimbo ndagomba ndababwire ijya nyishu yawe mugende kuri channel yanje YouTube andika niache mapenzi muchayibona Bidondo Generation. Abantu bakeneye kubona ibikorwa biwanje bagende kuri YouTube bacababona ibikorwa biwanje birahari. Gira subscribe kwa Generation Bidondo ni ku TV twagute East Kingdom TV. Yo remember rwabangere it's Kingdom TV. Mugire subscribe ku It's Kingdom TV. Ya okay, vuga East Africa. East Africa. Okay, kurako Africa ushireko Kingdom. East Kingdom TV. Yeah. Turabashimiye cyane gose mu mwanya mwamaze muri ko mukurikirana kino kiganiro, mutibagira kugira subscribe kuri channel yacu East Kingdom TV, hama mugende no kwa Bidondo nyene mugire subscribe, hama inyuma ya kamera twari kumwe n'umuntu akomeye cyane gose tuzomwabwira hanyuma. Ciao.